Gana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikira muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari irya nino ku mugabane wa Aziya mu bihugu bitandukanye, mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Kongo, mu bumanuko muri Zambia, mu buraruko mu Rwanda, mwese aho mudukurikirana muherereye, abari ngaha mu ntara zitandukanye, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigize igihugu cacu c'u Burundi, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hamuraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko reka tuyatangurire mu mutekano. Igitega, Koroneli Ntibibogora Jerome, uyu ni koroneli mu gipolisi asanzwe atwara intara zo hagati mu gihugu nyine mu bijanye n'igipolisi, centre Region du Centre niyo asanzwe atwara. Uyu mugabo yaraye akubaguye umunyagihugu batazira Tazira Barsi. Uyu yakaba yarasanzwe akora mu ihoteri ngaho mu ntara ya Gitega, ihoteri izwi ku izina rya Helena. Uyu yagiye gufata imfungurwa ngaho muri iyo hoteri, ariko aca asangayo hariyo abandi bantu bari bariko baragira semineri, bari bariko baragira amahugurwa canke inama ngaho muri iyo hoteri Helena iri ku mugwa mukuru Igitega. Aca araba abona ji canke umutobe w'ivyamwa wari waciye utunganirizwa abo bariko muri iyo nama. Iyo ji ntago yariko iragurishwa, aca ategeka umukozi wo mw'ihoteri kumuha kuri iyo ji, ariko undi nawe arankaranana. Aho aca amubwira ko iyo ji itariko iragurishwa, aramusobanurira, ariko Koroneli Jerome Ntibibogora yaca yanka kuvyumva. Abonye ko uwo mukozi wo mw'ihoteri yaciye amusigurira ntavyumve, uyu koroneli yahise ahamagara abamugendanira, baca bacakira Barisi Tazira, baca baramwirukankana baramujana. Abandi bakozi bo mw'ihoteri baciye babona ibibaye, baciye bahamagara umuyobozi uwutwara iyo hoteri, nyiri hoteri aca ahamagara Koroneli Jerome Ntibibogora kubera ko bari bazinanye, aca amwemerera ko amugarura canke amurekura. Mu kumurekura rero yarahavuye arekugwa, ariko mu kugaruka ku kazi yaje ngo yiyandaza adashobora kugenda. Aca yereka bagenzi biwe ukungene igisusu bari bakigize, asanga bagihondaguye, yagikubise yahononye cane. Nuko umuyobozi w'ihoteri aca amuha akaruhuko, aja kuruhuka, aja no kwivuza. Ariko uyu koroneli Jerome Ntibibogora amabi abandanya amuvugwako, kuko ngo avuka ngaho mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugina. Ngo uyu yaraciye yiga kuri lycée communale de Rusagarara, ngaho amashure yavanga no gucoma inyama, impene, akora mw'ihoteri. Ihoteri nyuma y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi w'Arusha yaciye imufasha kwinjira mu nzego z'umutekano nk'uwahoze ari umugwanyi. Ariko uyu nawe kandi yarabandanyije avugwa mu mabi atandukanye, ari mu basirikare bateye muri Bumereke baja kwica abasirikare bari bahagwariye.
tuvuye kuri iyi nkuru reka tuje ku nkuru iriko iravugwa mu mugambwe wa CNL. Umugambwe wa CNL ubandanya kuvugwamwo amatati, indyane zikomakomeye cane muri uyu mugambwe bivanye n'ivyo umugambwe CNDD FDD waciye ukorera, waciye ubiba canke ubatezamwo indyane zikomakomeye cane muri uyu mugambwe. Inyuma yo kubateza izo njyane rero zitandukanye, urwanko n'agashavu biriko biraniga umugambwe. Biraboneka ko ubandanya gusambuka. Agatogwasa aravuga ko we azoja gusaba ikoraniro kaminuza nk'aho ari warongoye umugambwe kugira ngo bagire inama, iyo nama izotore inyishu z'amatati n'ibibazo n'ingorane biri muri uyu mugambwe wa CNL, ariko ngo biraboneka ko ngo ata kintu na kimwe azomarirwa. Agatogwasa baramukuye vyaraheze, barashaka kumuzimanganya muri politike. Amakuru dukesha ikimenyeshamakuru Isanganiro biravugwa ko rero ivyo Agatogwasa ariko ariyumvira ko bazomurekurira bakamutezurira agakora iyo nama, agahamagaza ikoraniro kaminuza. Aravuga ko ayo makuru aremeza ko ntavyo ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buzomurekurira, ntibuzokwemera agirisha iyo nama nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Agatogwasa umugambwe wiwe ngo bawutejemwo injyane. Hari abacangero bari muri uyu mugambwe ngo baba barahawe amahera menshi cane. Ayo mahera ngo bayahawe n'umugambwe CNDD FDD, ngo kandi ayo mahera baronse ngo nyuma y'ayo mahera niba bandanya gusambura uyu mugambwe wa CNL ngo bazoharonka ibibanza vyiza, bazohabwa ibibanza bitandukanye n'ubuzi bukomakomeye cane nyuma y'amatora y'umwaka w'2025. Ayo matora naheza umugambwe ukaba wasambutse utagifise inguvu, utagifise abanywanyi benshi, ngo abo baciye batumwa na CNDD FDD nibo bazoherwa ko baronka ibibanza bikomakomeye cane mu butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Mu butegetsi bwa CNDD FDD izoja irabibuka, ibibuke ko bayifashije kugera ku butegetsi muri ivyo bibanza mu gutsinda amatora, mu gihe umugambwe wa CNL uzoba nta kintu ufise, ata abantu benshi ufise, ubwo gutsindwa amatora bizokoroha. Kandi ngo niyo CNDD FDD yokwiba ayo matora, mu gihe hokwibwa ayo matora ngo amakuru aremeza ko ikimenyetso c'uko CNL yosubira gutsinda umugambwe wa CNDD FDD kizoba ari ntaco, bivanye n'uko CNL izoba yasambutse itagifise inguvu nk'izo yahoranye mu myaka yari iheze. Umutama Agatogwasa ngo vyaboneka ko umwanya n'umwanya ashobora kwinjira muri ntare rushatsi. Ngo rero kugira ngo CNDD FDD izibire uwo mugambwe wa CNL ko umukuru wawo ashobora kwinjira muri ntare rushatsi, bagomba kuwutezamwo indyane n'akaduruvayo gakomakomeye cane, baheza kutumvikana indyane zigasambura uyu mugambwe. Umugambwe woheza gusambuka, hama CNDD FDD yo izoba iriko iraduga imbere, izaba iriko iraduga nta kizoyikomakoma mu nzira izoba iriko iracamwo. Izo nizo mvo ngo zituma uyu mugambwe CNDD FDD wipfuza gusambura umugambwe wa CNL. Ngo rero abo bacangero baronse ayo mahera ngo hoba havugwamwo abashinga amateka
bashika kw'icumi baciye bagumuka baca berekana ko ngo Agathon atagomba kubandanya arongora uyu mugambwe wa CNL. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikako fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda s'abone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri